Stadia, BTV, Stadia, BTV. Wakati huu igeni. Shalom shalom, ndabaramukije amahoro y'Imana aho muherereye ku mpande zine z'isi. Ni Steven Beck niyo gushima. Imana ngiriye ubuntu bwo gusubira kuza imbere yanyu kugira ngo tuganire amajambo y'Imana. Ni mu kiganiro igihe niki kumbonesha kure yanyu Stadia BTV. Reka ndabaha ikaze kugira ngo twongere tuganire amajambo yayo muri kino kibanza muno mwanya aho muherereye hose. Ndavuga ngo Imana ibahezagire. Reka rero dusome amajambo y'Imana dusanga mu ikete ryandikiwe Abaheburayo igice c'icumi ku murongo wa 36. Haratubwira ngo kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimwamara gukora ivy'Imana igomba mubone guhabwa ivyasezeranywe. Amena. Nta vyinshi ngiye kuvuga ku bwano majambo, ariko naho mabwire ngo uko biba biri kose birakwiye ko twihangana, birakwiye ko wihangana. Sinzi ibihe uri kuracamo, sinzi ibibazo uri kuracamo mu mpande zose zitandukanye, ariko nakubwire ngo wihangane, ushikame, ushira amanga, kuko Uhoraho ari kumwe nawe. Uhoraho ari hafi yawe, nta mpamvu nimwe yo kwiganyira, nta mpamvu nimwe yo kugerera kure. Nakubwire ngo ihangane muri ivyo nyene urimo, wihangane kuko Imana iri hafi yawe. Ugiye gusoma amajambo y'Imana, usomye igitabo ca mbere c'Abikorinto igice ca 10 umurongo wa 13, niho batubwira ngo ntacabagerageje atari ico kwihanganira. Ni kuvuga ngo nta kintu na kimwe cobaho umuntu atoshobora kwihanganira. Burya isomye no jambo nagiye gutahura ko burya Imana nimba yemera ko ugeragezwa, nimba yemera ko hari ikintu ucamo, nuko iba yabonye ko ukwiye kucihanganira. Burya nta kintu na kimwe coshobora kuza cokwegera ngo ntushobore kucihanganira. Uko byogenda kose ngo Imana niyo kwizigirwa, ngo niwageragezwa birenge ngo kurusha aho wo kumenga biranse, Imana izo gucira icanza aho nyene ngo ushobore kucihanganira. Rero uze gusoma n'amajambo birazogufasha cyane, ariko hamwe n'ivyo ndakubwira ngo ugire ukwihangana. Hari benshi tubona ko bagize ukwihangana. Usomye mu Baheburayo igice ca 6 ku murongo wa 15, niho akubwira ngo niko byamubereye amaze kwihangana ahabwa ivyasezeranye. Iyo ninde? Ni Aburahamu. Murabizi Aburahamu ibihe yaciyemo amaze gusezeranirwa n'Imana kizomuha umugisha, kizomugirira neza. Haca imyaka myinshi cyane, ariko Imana ntiyataye isezerano ryayo, ariko yakomeje kubandanya isezerano ryayo, nawe akomeza kwihangana. Niyo mpamvu nawe ndagutumira kugira ngo ugire ukwihangana uko vyoba biri kose. Nta mpamvu nimwe yotuma utihangana, nta mpamvu nimwe yotuma uva ku Mana ngo ni kubera ko ngo byatevye canke byagenze gute. Oya, ahubwo shikama, ushira amanga, ukomeze ukwizera. Nkubwire ngo umuntu yihangana ni umuhigwe. Usomye muri Yakobo igice ca 5 ku murongo wa 11, avuga ngo abihanganye tubita abahigwe. Bisigura ngo niwihangana hamwe n'ivyo byose bikugerageza witwa umuhigwe. Nariko ndavuga ngo sinzi ibikugerageza, sinzi canke ibihurimwo. Ushobora kuba ari ibibazo kumbure byo mu miryango, ushobora kuba ari ibibazo kumbure ku banyeshure, abo umenga biriko biramuzazanira ku ishure, ushobora kuba ari ingorane z'akazi ntibigenda neza. Nakubwira ngo ihangane. Mu rugo kumbure ntibigenda neza, nakubwira ngo ihangane. Imana iri hafi yawe kugira ngo igutabare. Ntugire ubwoba, ntugerere kure, kuko Imana yawe ihari. Kandi iyo Imana nyene niyo twavuze ko ari Imana y'ubushobozi, ari Imana igira neza. Muri uno mwaka kuko twariko turabivuga, ni umwaka wo kwibuka n'Uhoraho. Nakubwire ngo nawe Imana irashoboye kukwibuka, kuko yibutse Aburahamu amaze kwihangana agahabwa ivyasezeranye. Nawe we sinzi ivyo Imana yagusezeraniye, sinzi ivyo Imana yakuvuzeko, ariko uko biri kose izobishitsa. Wewe ihangane gusa, rindira umwanya w'Imana, kuko Imana ntiraba nk'abantu kandi ntimeze nkabo. Uko iraba siko abantu baraba. Ico yakuvuze ko izogishitsa, bitewe bitebuke, ni umwanya wayo gusa. Irindire gusa igihe gishike, igihe cyayo nicashika ibyayo bizoshika.
kandi uzonezerwa, uzishima. Rero nta mpamvu n'imwe yo kugerera kure, nta mpamvu n'imwe yo gushika kure, ugerere kure wumve ngo umenga wobivamo. No, ahubwo ihangane ubigumemo, ushikame, ushira amanga, kuko uhoraho ari kumwe nawe. Rero nta byinshi ngomba kuvuga, ndavuga ngo Imana iguhezagire, Imana iguhezagire mu mpande zose, kandi ishitse ibyasezeranya. Ikindi naco, ukore ibyo Imana igomba, ukore iby'Imana igomba. Nk'uko twamaze gusoma n'amajambo yamaze kutubwira ngo uko mukwiye kwihangana kugira ngo nimwakora ibyo Imana igomba ubone guhabwa ibyasezeranye. Rero wumve ko gukora ibyo Imana igomba nabyo bifite ikimazi kininiya. Imana iguhezagire rero, Imana igutabare, Imana ikwibuke, Imana ikugire neza aho uri hose. Navuze ngo sinzi ibihe urimo, ariko Imana irabizi, kandi kuba ibizi ni uko yiteguye kugira ngo ibiroranye byose, hamwe no kwizera, hamwe no kwihangana, ibyo bizogushitsa ku masezerano yawe, bizogushitsa aho Imana yakuvuze ko. Imana iguhezagire cyane, Imana ikugire neza, Imana ihamagara meza, Imana igutabare, Imana igushitse ku byo yagusezeraniye, kuko ibyiyumviro byayo ni ibyiyumviro by'amahoro, si iby'ibyago. Mwarahezagire cyane.